hari ikintu cabaye hakurya mu Rwanda niho hari abarundi bambwiye bati ivyo dusiguriye nivyo ni vyiza mugabo wewe waje n'indege none iyo ndege yireke tutahukane nawe mu modoka nanje njanera ka mukuru w'igihugu Pierre Buyoyi nyakubaho abantu bagomba gutahuka navyo twari twateguye none ndabigenze gute nawe arambwira ku telefone nyene reka mvuge ndamwigana kuko ako kantu karangumye mu mutwe ngo yego Professeur Paul Ngarambe ngo none ngo ari we urongoye igihugu ngo wobigenza gute nuko yambwiye nanje rero nama ngira nti ariko aransaba nyene cono muterera kugira ngo abiganire na Premier Ministre wiwe abiganire n'abahanuza afise benshi kugira ngo ico kibazo bagitegure neza je numva yuko boca bataha buno nyene nawe acambwira buno nyene ngwego ngo cugira gutyo nyene yemwe gaye urumva yavuze ngo ari we uri umukuru w'igihugu nukuvuga muri ako kanya mfashe ingingo y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu abaye je muri aka kanya gatoya muramya ni bavuga ngo ngujya muntu muramenya rero ibyo duca turabigira abantu 1,200 baratahuka ni jewe natahukanye impunzi za mbere bifatiye kuri ubwo bumwe bw'abarundi bifatiye kuri aho twavuye mu ngamwe tukaja muri myinshi aho rero mvuza abantu 1,200 simvuza abana jewe rero narateye akamo umushinganje wa mbere yari mutwari wanje namubaza ni hari ico twaganira n'umukuru w'igihugu mbega yabikubwiye ngo mugabo ngo mwaganiriye iki ntitwaganiriye yuko bari bagira batahuka ubunyene ngo ntavyo arambwira ngo mugabo ngo nibatahuka ngo igihe bazoza umunsi bazoza wewe uzowe wambwiye tuzobavugiriza ingoma yemwe gaye kandi yarabigize ku kanyaru hariya ingoma bajya bavuzi b'ingoma baragiye baratamba bigina bene wacu bene wabo batahutse ico gihe rero nta n'amafoto nafashe nta nagira ntiri bisanzwe ubu niho nkibona yuko atari bisanzwe na buhoro abantu kubavugiriza ingoma ico kintu President Pierre Buyoya yambwiye n'abandi bose no kibabwira ntukagombe gukamisha ibyo uri kurakora niko gateka kawe kuri twebwe twese abarundi ugiye nimba ufise ibintu ugira ibi iyo singorane na buhoro wewe nuko usize abarundi tuzosigara turakuvuga neza gira kumbwa abarundi bugoma busagaraye gira kwiterambere ry'abarundi rigoma risagaraye gira yuko urwaruka ruronke ingene gwiteza imbere rufashijwe n'urundi rwaruka rw'ahandi gira ingene aha turi tuja handi mu yandi makungu mugabo tugaruke no mu yandi makungu baze duteze imbere ibintu byacu biri ngaha ndabaramukije mwebwe mwese kandi ndabahaye ikaze mwebwe mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure n'isamizi Agaseke ubu ni wa mwanya w'ikiganiro bategabiri wungure ubwenge uyu munsi rero tugiye kuganira kuvyerekeye ubumwe bw'abarundi neza na neza igituma ubumwe bw'abarundi ari ryo soko ry'amahoro n'iterambere aho turi kumwe rero na Paul Ngarambe ni muhumure azi bitari bike kuvyerekeye ubumwe bw'abarundi aho bwaraye buhimbajwe ku ncuro igira 33 kuva mu 1991 butewe ko igikumu
uwo rero ni n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi ndetse akaba yaranarongoye umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora seni. Turamuramukije kandi turamuhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Eka naje ndabaramukije ndamutsa kandi n'abariko barakurikirana iki kiganiro nshima rero aka kanya mu mpaye twe turaganira ngo ubumwe. Hari aho abantu biyumvira yuko imenga n'ibintu vyakorotse biva mu kirere. Oya n'ukuri kose data igihugu muri ico gihe c'igihumbi n'amajana 991 igihugu cari kimaze guca mu ngorane zitari nke. Izo ngorane rero izizwi cane gose ni vyabaye mu 72 aho abarundi benshi bishwe abandi bagahunga hanyuma abantu babacumvikana turaza kubivuga. Hanyuma rero ibyo vyabaye hamaze kuba n'ibindi mbere yaho muri za 65 muri za 61 aho wararongoye umugambwe w'uprona ico gihe waharanira ukwikukira rwagasore yagandaguwe. Ibyo byose n'ingwane zigiye zirinjira mu Barundi muri za 65 Pierre Ngendandumwe yasa nuko yamusubiriye nawe nyene aragandagurwa. No kuvuga rero hariho n'ibindi vyaje. Hanyuma rero turava mu ntwaro ya cami tuja mu ntwaro ya Republika byo vya 66. Mugabo rero harakurikiza izindi ngorane zo gucana canamwo za 68 69 71 aho rero ibyo bije bikurikirwa rero n'ibyo 72. Murumva rero ko gucana cana mu rw'abarundi hariho rero abategetsi bamwe bamwe n'incabwenge byumvire bati by'ukuri dukwiye kuja hamwe tukumvikana. Mugabo tuvugisha ukuri intwaro ya President Michel Micombero yaraje 66 nawe akurikirwa na Jean Baptiste Bagaza ngira ngo muri 77 nawe wa Jean Baptiste Bagaza ibyo vyabaye muri kudeta. Urumva nta kubisikanya neza ngo haba amatora. Twaheruka amatora mu 61. Uwo Jean Baptiste Bagaza nawe asenyuwe n'uwitwa Pierre Buyoya aho ni 87. Nogira nti naho ndabifatiye hamwe izo ntwaro ko ari zitatu zaje zirakurikirana mu bijanye no kuringaniza intwaro byari nkaco kimwe. None ko vyaciye mu gusenyura intwaro utagize ngo natowe utagize ngo twumvikanye n'abantu mugabo ico cyo kiganiro cy'uyu munsi. Rero uwo president Pierre Buyoya muri 87 yaje ari bubandanye aho abandi babandanyirije. Mugabo rero haca haduka n'umwaka utarahera haduka ingwano yasinzikaje abantu benshi mu buraruko bw'igihugu. Mwama vyumva babivuga ntega marangara haraba abarwanyi bahaje ntituza kubirandirako. Mugabo rero ico twoshima iyo ntwaro ya Pierre Buyoya nuko bagerageje ko bashoboye kugira ngo ntibikwiragira igihugu cose nk'uko ngo abo bari bateye iyo ngwano bipfuza yuko biba ngo abantu basubiranemwo. Biguma aho muri ntega marangara. Kandi rero bica bituma abategetsi biyumvira ngo mbega hoshigwa hiki kugira ngo habe intwaro bose bahuriyeko. Niho havuye
ego mu batwara guverinema harinjiramwo abahutu n'abatutsi ico gihe bari abo mu bwoko bumwe niko bavuga kandi ngo baje baturuka muri za bururi hariya ego kumbura abantu barongera ku bintu n'ibindi mugabo ako kantu kariho kuko hagira abigungirako ubutegetsi ibyo byariho ico kibikije rero gitumye abantu buguruka hanyuma rero ibyo bintu biraba haraza ndetse umukuru w'igihugu Pierre Buyoya haraba rero n'umushanganje wa mbere Adrien Sibomana ntibari basangiye ubwoko nuko babivuga hanyuma rero bigiye uko mu ntwaro barashiramwo ego data ngo abahutu n'abatutsi kumbure turabivugana mbega no kuvuga iki abatutsi n'iki ibyo tobivugana ariko uko kwizigiranira nsanga ni byiza mugabo rero bigenza uko niko baraje baravuga bati none ibi twagiye turacamwo byaje bivahe niho rero biyumvire gushiraho umugwi w'abantu 24 ngo abahutu 12 ngo abatutsi 12 kugira ngo baganire ukungene ubumwe bw'abarundi bwoza kandi bugakomera aho hari 91 muravuze yuko haheze imyaka 33 ico giti rero kirahambaye kubemera imana 33 ni ikintu gihambaye gose ufise umwana akafise imyaka 33 ntubuki mwita umwana abakuze urumva rero ivyo byose reka tubishire hamwe uwo mugwi rero urahura benshi baramurungwanwe wanje ariko igihe jewe sinarimwo nari mu bindi ariko nari umwigisha muri kaminuza y'u Burundi nari maze imyaka hafi 12-13 nigisha muri kaminuza mugona natanguriye hanze rero haratangura ico kintu cyuko abantu bavugana mugabo kuvugana rero naho ubwenge bw'abantu bwashika ico gihe hariho rero kumbura ivyo batashitseko mu nyuma rero harakuri ikindi gihambaye nuko ndetse ibyo byuko Perezida Bagaza yari yarugaye amashengero aragira gute ego ngo ashira imbere iterambere niko hanyuma mugabo rero hari ikintu cari carateguwe ngo umupapa w'i Roma aze ngaha mu Burundi yaje mu 90 ivyo rero vyagiye kuba amezi makeya mu nyuma hafi amezi 5 uwo mupapa aje mu Burundi no kuvuga yuko yahezagiye iyo ntwaro nayo igomba gushira mu ngiro ivyo bintu batanguriye rero kwiga ubumwe hanyuma rero mu nyuma bariga rero barashiraho umugwi ujejwe kuva mu mugambwe umwe tukaja muri byinshi urumva muri myinshi uje rero ubandanya bwabo umwe uwo mugwi nanje narimwo naricegera cyo mukuru w'umugwi hanyuma rero mugabo nta n'imyaka 2 haciye ibyo bibaye nibyo biganiro bibaye byuko tuba mu mugambwe tukaja muri myinshi amatora araringanizwa muri 93 umugambwe wari ku butegetsi iporona wizeye yuko ari uza gutahakana intsinzi kubera ibyo byose ngo wagize ariko abantu bagomba yuko intwaro ihinduka abantu batoye ukundi kuntu bamwe mu bari ku butegetsi ntibabishima 93 rero ibara riraduka uwatoye ngo mukuru w'igihugu aricwa hamwe n'abandi 5-6 ingwano rero icikwira mu gihugu bwabo umwe buba burasambutse hanyuma rero iyo ngwano imara hafi imyaka 10 irenga rero barate barumvikana hanyuma haraba rero akorudarusha mwaka w'ibihumbi 2000 natunza kubiva ko muri iki gihe wowe uraza kubiza ko nihagera ego uko kumvikana kwiyarusha bije
biri bufashe bwa bumwe bwatosekaye uko kumvikana bije biri bufashe ukuntu twaje mu migambwe myinshi mugabo ugasanga hariho bamwe umugambwe uyu batagomba yuko abandi baza urumva rero turacari mu rugendo ego n'ubu myaka 10 n'ingahe haheze harasubira kuba amatora ngo wabivuze nkabari jewe nari ndongoye umugwi wigenga uringaniza amatora mu 2005 ngo ntivyabujije yuko imyaka 10 iheze 2015 hasubira kuba ukundi kutumvikana bwa bumwe burasubira gutosekara kandi nejo bundi 2015 ubu rero haraheze imyaka 9 niho rero ugira uti imyaka 33 iraheze mbega umuntu twobwira iki urwaruka icu ubumwe bumaze mu ncamake rero ubumwe nibwo bwatumye ibyo navuze byashoboye kuringanizwa habaye ingorane mbw'aba bantu bagasubira bagahura ariko nibaraheza biracabandanya nkagira nti jewe by'ukuri ubumwe bw'abarundi ndabwemera ariko ngira mpereze kuri iki hariho umunyepolitiki w'ico gihe za 1993 yari yishwe sindinda kumuvuga izina niwe yavuga ico gihe ubumwe bumaze gutorwa ngo ubumwe surugoto nukuvuga ubumwe si ubwo gusinziriza abantu ubumwe ntuza kubuvuga ngo abantu baje nago ngo basinzire ngo urumva ngo kabaye twateye imbere oya ni ibintu bisaba yuko turaba vy'ukuri ikirimwo mbega abarundi bakuye mwiki mbega turiko turatera imbere gute mbega urwaruka rukuye mwiki naho rero manje ndageza narandiriye mugabo nico kibazo ca mbere nta kundi ibintu ni byinshi byo kuvuga ngira ngo turajije kumva uko ubumwe bwaje mbega uyu munsi twavuga ko ubumwe bwifashe gute ubumwe bwifashe gute rero ubanza urabe ico gihe ca 1991 haheze imyaka 33 abarundi menga twasa n'abarenga imiliyoni 7-8 gutyo ubu rero turiko turababa imiliyoni 12 ngace ngira nti ngiye kuraba abarundi tubayeho gute abarundi twifashe gute abarundi cyane cyane urwaruka bigenze gute muri ico twaganirira ubwa mbere nakubwiye ingwane zagiye zirahaba za 1993 biramara igihe kirekire hanyuma amatora araba hanyuma birasubira 2015 nuko turiko turaganira hariho abarundi bakiri impunzi hanze y'Uburundi no kuvuga rero ego hariho intambwe yabaye ingene dushobora kunabiganira icese tukavuga n'utunenge twoba tubona kandi turiyo mugabo kandi tukaraba intambwe iri imbere ego hariho ibintu bivugwa n'abanyepolitike bavuga imigambi iri imbere kumbure turaza kuyivuga nayo nyene ni ukuvuga yuko rero ubwo bumwe by'ukuri buriho kandi burifashe neza mugabo kandi sinoreka kubona yuko abo twitira imenga basa n'uko imenga basa n'abaharira ngo abahutu ngo abatutsi abatwa bavuzwe gake hanyuma hariho rero n'abaganwa abo ngo bamuka
mu nda y'abami ego ibyo byose ego tukabivuga none ayo moko by'ukuri ariho ubwo by'ukuri abo bavuga ngo ntibumvikana by'ukuri ntibumvikana ugiye kuraba rero mu gihugu ibyo twita amoko abantu by'ukuri ntaco bapfa batangura kugipfa y'abanyepolitike babinjiyemwo bakaza kubatandukanya ibyo rero ni ibintu tumaze kuyibonera abantu barahanahana utwo bafise bakadusangira abantu barahanahana abageni abantu muri kahise barahanahana amatongo bagahanahana inka bagahanahana ibitungwa ni ukuvuga yuko ibyo by'amoko ego tugiye kubivuga ego abaciye ubwenge baraminuza ibintu n'ibindi bavuga ngo ubwoko harya ngo n'abantu basangiye ururimi bagasangira akarere bagasangira n'imibereho yabo ingene babayeho n'ibintu bitatu ugiye kuraba mu Burundi ibyo bintu usanga mu Burundi rero bwoba ari ubwoko bumwe mugabo nk'umuntu yahunze ahunga kubera ibyo biri hagati y'abahutu n'abatutsi niho mbwira ngo nta bwoko buhari ubanza kumusigurira umuntu yishwe abavyeyi be bakishwa nk'umwana yavukiye mu buhungiro hariho abanyeshuri twahuriye muri kaminuza ngaha abanyeshuri biwanje bari bavukiye mu buhungiro kubera kuko abavyeyi babo bari bagize ingorane nk'uwo ni wo mubwira ngo nta mwoko ahari ubanza kumusigurira mugabo kandi ayo moko nayo uza kuraba uti none burya by'ukuri batandukaniye he abatwita ngo ubwoko bunaka ngo ubwoko bunaka ngo ibiki batandukanye urasanga ukabihebura mpereze kuri ico kibazo muri iki gihe urwaruka rwacu kandi ni vyiza ruraja hanze rugatambuka maze urwo rwaruka rukamenyana n'abandi bantu bakubaka nyene n'ingo bagashinga imiryango nk'abana biwanje abana 4 bubakanye nabo hanze none nk'abo buzukuru banje nibambaza bati papi twebwe turabahutu turabatutsi turabatwa turabaganwa uwo mwana ariko arambaza se wiwe nuwo muri Gabone uwo mwana ariko arambaza se wiwe nuwo muri Senegal uwo mwana ariko arambaza se wiwe no mu Canada uwo mwana ariko arambaza nyina wiwe ni Munyamerika ako nakarorero ntanze ibyo ni ibyo kuri rero uwo mwana rero nkamwishura nti mwana wewe uri Umurundi kuko akaranga kiyo bavukiye kiyo baragafise n'ibimpapuro z'inzira mugabo kandi bashimye yuko baronka impapuro zo mu Burundi kandi bama bangendeye mugabo rero naho no bigira gutyo mbwirizo kubasigurira mbega ibyo vy'amoko mu Burundi vyaje gute vyaje biciriye kandi rero sinzira kubabwira yuko ari ibintu vyaje biva mu banyepolitike navuze ngo ngira mpereze kuri ico akandi ngira nongeremo nuko dukunda kuvuga tuti ibyo bintu n'abakoroni bo babizanye aho tunabita ukuntu ntosibiramwe ngaha imbere yanyu ego abanyaburaya abakoroni mugabo se bo babizanye barabajije incabwenge mu Barundi ni twebwe abarundi twabibabwiye tuti harya rero barya ubona barya n'abahutu barya ubona barya n'abatutsi barya ubona barya n'abatwa naho abanyamahanga babikuye mugabo baca barabikoresha ikindi kintu hanyuma tukarango nabo bita ngo n'abatutsi ugasanga hariho abandi
ego nabo babita abatutsi mugabo si ibintu hamwe n'ibyo ni ibintu bikenewe yuko urwaruka abana bacu abuzukuru bacu bamenya ukuri aho kuri kugira ngo ntibize bisubire kudutera ingorane nk'abari hanze bose barafasha imiryango yacu twese none abo barundi bari hanze uko gucana canamwo simvuze ngo nta kuhari kurashobora kuba kurimo mugabo dukeya gose urambye akaranga kabo k'abarundi niko kaza imbere. Ego twumvise ko ubumwe mu barundi buhari mbega kugira ngo ubwo bumwe ntibutosekare hokogwa iki? Vyokogwa si bike ni vyinshi mugabo kandi si byinshi cyane gose birenze urugero. Jewe ndabona aba bantu abo bize amashuri jewe nkiri umwana muto umwana yaraje ku ishuri byasa nibimunanira ngo ntaco ngo mwana ngo garuka muhira ngo zorima amatongo ngo garuka ngo zorora ibitungwa. Ubu rero nta matongo ni make ibitungwa yego birahari mugabo cane cane amatongo y'ubu no kuja kw'ishuri umuntu agateza imbere ubwenge akarondera aho basokuru bacu batashitse. Aho rero twogira tuti icokogwa nuko hoba ivyigwa bitubwira kuri kahise ingene ibintu vyagenze tukabimenya rwaruka rwacu rukabimenya amakosa yabaye hanyuma rero ayo makosa yarabaye kugira tuti ingene twoyakosora vy'ukuri ntihagira abantu barenganywa vyo kw'ishuri. Aho mvuze ngo bose kw'ishuri nuko muri iyo myaka ya 80-90 hariho abari baronse uburenganzira bwo kuja kwiga hanze ariko hakagenda abandi mu kibanza cabo kubera kuko hariho uwundi muntu yabigiyemwo hariho nk'abantu nzi benshi gose n'ubu ntibararekura ico kibi mugabo buhoro nkagira nti rero twese urwaruka twese dutera imbere tumenye kahise kacu nabo baturanga bitwa yuko abari mu bwoko bunaka tukabimenya tuzi yuko muri iki kiringo ibyo bintu ntibigikora hakora ibindi mugabo ico gihe byarakoze. Ego nk'umuhumure mbega ni bande bafatiye mbere kugira ngo umwe bw'abarundi bugume bufumbatiwe. Aho rero wumvise yuko abarundi muri rusangi abo twita ngo abanyagihugu abandi babita bene igihugu ni vyiza kandi byose si nkaco kimwe ariko ntaco no kuvuga umwene gihugu hariya nta ngorane afise iyo aronse ikimubeshaho kikamuteza imbere abamutera ingorane n'abanyepolitike iyo baje kumubwira ivyo bamubwira ngo urumva ngo erega mube nabanaka ngo muramenya ngo ntimuri bamwe. Ivyo rero twarabibonye kuva muri iyo myaka ya 60-61 gushika n'ubu ibyo bintu ntaho biraja biracahari bije biva mu banyepolitike. Rero abafati ya mbere nk'uko wari ubivuze n'abanyepolitike nyene nibisubireko nibikubita gashi kuko hariho ivyo bakunda kuvuga atari ivyo kubera kuko ngo bace babikorerako ngo bace babikamisha kugira ngo abantu babaje imbere. Hajya rero kuvangura abantu biroroshe gose mugabo gutuma basubira hamwe ico gikorwa nticoroshe. Abo rero nibo boje imbere hanyuma rero abandi boca bashigwa imbere n'urugwaruka rwacu rwaruka kubabwira ibitari ivyo si byo na buhoro bironona gose. Kagira nti rero hoba mbere n'inyigisho mu mashuri
ababijejwe bora aho vyotangurira umwana amaze gutangura guca ubwenge akamenya kahise ku Burundi akamenya ivyabaye n'icabiteye kugira ngo ntibize bisubire kuvyigisha mu mashuri kugira ngo umuntu amenye kahise k'igihugu ciwe ni vyiza cyane gose naho rero numva jewe nofatira ni abofata akanya bagafata iya mbere kugira ngo ibyo bintu bishoboke naho rero numva nogeza. Ego nk'umwigisha muri kaminuza ndetse warongoye na seni mufatiye igihe ubwo bumwe bw'abarundi bwemezwa uko abarundi bari bifashe hamwe n'uyu munsi mbega hoba hahindutse iki? Aha rero hari akantu mu byo twaganiriye nari nibagiye gatoya kandi gashimisha ubumwe bw'abarundi. Nakubwiye yuko muri za 91 na 2 nari icegera c'umukuru w'umugwi ajejwe kuva mu mugambo umwe tukaja muri myinshi. Hanyuma rero tubiheraheje narashinzwe amabanga ndaba chef de cabinet umushikanganje wa mbere w'ico gihe ndarongora urwego rujeje kuraba ibikorwa byo muri kaminuza Président du conseil d'administration y'Université y'u Burundi ndaheza kandi nshingwa kurongora umugwi ujeje gutahakana impunzi kugira ngo impunzi zitahuke murumva yuko n'ibintu byasaba ubumwe rero nagiye kusigura iby'imigambwe myinshi tumaze kwinjiramo ndabisigurira abarundi bene wacu bari hanze muri bihugu duhana imbibe no muri za Buraya no muri za Canada na Amerika. Hanyuma rero hari ikintu cabaye hakurya mu Rwanda niho hari abarundi bambwiye bati ibyo dusiguriye nivyo ni vyiza mugabo wewe waje n'indege none iyo ndege yireke tutahukane nawe mu modoka. Urumva uko kwizera ego gutahukana nabo murumva bagombye umuntu biyumvira yuko ari we yobafatira security kuyaho ni ndi muri iyo modoka ari data ntakiza kuba ego ndavyumvise nanje rero ntavyo nari niteze yuko biba guto nagira ngo turabasigurira hama tuze kwitegura tuze tubakire ntavyo nari niteze yuko bari butahuke rero babimbwiye gutyo nanje njanera ka mukuru w'igihugu Pierre Buyoyi nyakubaho abantu bagomba gutahuka ntavyo twari twateguye none ndabigenze gute nawe arambwira ku telefone nyene reka mvuge ndamwigana kuko ako kantu karangumye mu mutwe ngo ego Professeur Paul Ngarambe ngo none ngo ari we urongoye igihugu ngo wobigenza gute nuko yambwiye nanje rero nama ngira nti ariko aransaba nyene co no muterera kugira ngo abiganire na Premier Ministre wiwe abiganire n'abahanuza afise benshi kugira ngo ico kibazo bagitegure neza. Je numva yuko boca bataha buno nyene nawe acambwira buno nyene ngwego ngo cugira gutyo nyene yemwe gaye urumva yavuze ngo ari we uri umukuru w'igihugu nukuvuga muri ako kanya mfashe ingingo y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu abaye je muri aka kanya gatoya muramya ni bavuga ngo ngujya mu muntu muramenya rero ibyo duca turabigira abantu 1,200 baratahuka ni jewe natahukanye impunzi za mbere bifatiye kuri ubwo bumwe bw'abarundi bifatiye kuri aho twavuye mu ngamwe tukaja muri myinshi aho rero mvuze abantu 1,200 simvuze abana twafashe imodokari 25 bijya mu modokari binini
biva mu Rwanda bibazana gushika ku Kanyaru hanyuma kuva ku Kanyaru gushika ngaha bya imodokari binini byo ngaha iwacu otrako barabizana jewe rero nateye akamo umushihanganje wa mbere yari mutwari wanje namubaza ni hari ico twaganira umukuru w'igihugu mbega yabikubwiye ngo mugabo ngo mwaganiriye iki ntitwaganiriye yuko bari bagira batahuka ubunyene ngo ntavyo arambwira ngo mugabo ngo nibatahuka ngo igihe bazoza umunsi bazoza wewe uzowe wambwiye tuzobavugiriza ingoma yemwe gaye kandi yarabigize ku Kanyaru hariya ingoma bajya bavuzi b'ingoma baragiye baratamba bigina bene wacu bene wabo batahutse ico gihe rero nta n'amafoto nafashe nagira nti bisanzwe ubu niho nkibona yuko atari bisanzwe na buhoro abantu kubavugiriza ingoma hanyuma rero baraza baratahuka turabahekeza iwabo gutyo buhoro abantu baza baratahuka hariho akandi kabiri kahabaye nagiye gusigura muri Kenya no muri Tanzania bo ntibabona yuko byoca bikunda baransaba yuko boza baguma ari impunzi mugabo bagatahuka mu Burundi kuza kuraba ingene vyifashe baraje turabakira urumva rero ubwo bumwe umbajije ikintu carahindutse ntiwumva yuko abo bantu baje bakaraba abo bantu bambwiye bati tugomba kutahuka tuji wacu hariho ica gatatu nyiranda kubye nico ncampereza ko wavuze yuko narongoye umugwi seni Commission électorale nationale indépendante vy'ukuri aha no bishingira intahe ico gihe mu 2005 ico twakoze mu Burundi mu gihe gitarenga umwaka umwe mu bihugu vy'ico gihe byo kw'isi 194 nta na hamwe habaye kuringaniza amatora nkuko twayaringanyije simvuze ngo ni jewe oya twari twese abarundi duhurikire hamwe turaringaniza neza mu gihe kitarenga umwaka ibisabwa byose by'amatora ibice bitandatu bisabwa byose turabigira kandi birashimisha amakungu birashimisha ibihugu bibanyi jewe rero nabo twakorana barantumirako mu bihugu bifise ingorane kuza kubafasha za Comore za Mauritanie za Togo za Benin za Congo Brazzaville za Congo Kinshasa RDC y'ubu baradutumira kugenda kuraba ingene bigenda muri Canada muri Quebec niho bafise umugwi w'amatora uri hejuru ya byose uringaniza neza urumva rero ico amakungu yedushimiye ni ikintu kije gikurikirana ubwo bumwe bwari hagati y'abarundi bwari hagati yacu ubu bukibandanya ariko hariho utuntu two gukosora guca hirya no hino mugaba makungu yarashimye ibyo turiko turakora igihugu cacu gisubira kuronka izina mu makungu ego mu nyuma byaraguranye gatoya kabivyo nibisanzwe nabyo twobitorera inyishu twihetse kuri ako kahise kakurikiye naho rero numva noshobora kugeza muri aka kanya mwavuze yuko ubumwe bwemejwe mu 1991 inyuma y'imyaka 2 buca buratosekara mbega twavuga ko hari abatari bishimiye ko ubwo bumwe bwemezwa canke bubaho nivyo rero jewe ndaza kubikubwiza ukuri sinkunda kubivugira hejuru aho muri 1992 natahukana impunzi za mbere nakora muri presidence niko hanyuma rero umunsi umwe mukuru w'igihugu Pierre Buyoya aranyihereranya yego twari aha abandi bahurira mugabo nkaza mbona abandi baza bagaca bagenda
eka ndabivuge uko byari biri twari ko turanywa agakawa ni naho nigiye kunywa ikawa sinari nzi yuko ikawa iryoshe mu Burundi bwacu nkabona abantu baza banywa bagaca bagenda aba bantu nibago bashobora kuza mukuru igihe ko ari ngaha bakamusiga ngaho yani byumva simenye yuko ari we yabicira akajisho kugira ngo batureke turi babiri bamaze kugenda bose turi babiri arambaza Professeur Paul Ngarambe abo barundi uri kuratahukana ubona bazontora turi mu kwezi kwa kabiri 93 amatora azoba mu kwa gatandatu muri 93 nyene nanje ndamubwiza ukuri nti nyakubahwa yego yambwiye ngo abo barundi muyanguba kuvuga abo bahutu uri kuratahukana ariko rero naho yavuga gutyo murabo natahukanye yego abahutu bari benshi n'abatutsi barimwo ibyo rero ntibakunda kubivuga ariko none nitwaganira abantu bahunze kubera kuko aho bari babitiranye ibintu hamwe n'ibyo byo ndamubwiza ukuri nyakubahwa barya abantu nta numwe azogutora namubwije ukuri wewe rero bamuzirika ku katsi ngo azotogwa na 70% ngo dero premier tour nawe yagomba kuraba ubwo Paul Ngarambe kwimenga ntahengamiye ubwo nawe yovyemeza ubwo bari abarundi ariko ubwo nimba bazontora byukuri ayo barya nabo bazoba barimwo urumva ndamukura inkoni ku gishitsi nta numwe azogutora kandi mubwiye navyo nari nateguye acarashavura yakabaye ko aranywa ashira ngaho mu maso arijiyigwa ngo nta numwe azontora ngo ari jewe ndakurungika ngo ari jewe akamura kumva champion de l'unité nationale urumva ubwo bumwe yabona yuko bwotuma acatogwa nanje ndamubwiye yuko bidashoboka atari ibyo arambwira ngo nikuki ndamubwira nti hariho ibintu bitatu byotuma udatogwa ngo mbwira icambere akaze urumva bambwira ngo 70% mugabo njambwiye ko atanu aza umutora nje bico mbona nuko barya batahuka ntibazogutora kuko wewe uri mu kibanza c'abatumye bahunga nti si wewe muntu nabivuga mu gifaransa pas vous la personne mais vous l'institution wewe ugwego userukira nigo gwatumye bahunga ni mugabo kumbure wo kwitoza ku giti ciwawe ni kumbure ntibugabo naho nyene boca baraba icuri uwuri niyuva narinzi yuko aza kumusaba ngo ndamusigurire ivyo bintu yaciye avyumva oya n'umututsi n'umusoda kandi avibururi aho birakwiye nashobora gutogwa ngo ndavyumvise narinze kumusigurira nkamwira ica kabiri akazi ni ica kabiri nyakuba barya abantu batahuka nibatahutse ngo baze gutora umuntu batahutse kuko aragateka kabo basubiye iwabo mu gihugu nibatahutse ngo baje gutora umuntu nagateka kabo none rero naho botora nibazotora wewe nabikubwiye mugose ico kibatahukanye ngo ndavyumvise ngamwira ica gatatu narinzi yuko acarikira nga ica gatatu ndaronde ni ica gatatu ngiye iki monsieur le président ni hajya yavuga ngo ni wandongika ngo niwe nyene ajerwe by'ubumwe kandi nivyo ndamubwira barya abantu rero batahutse iteka niryi wawe wewe umukuru w'igihugu nico habereye kugira ngo haba mahoro kugira ngo haba ubumwe kugira ngo abantu bishire bizane mbona imenga aravyumvise agakawa
aranywa acashira ngaho aca aragenda ntiyanansezeye jewe mugabo naragize ubwoba kubera ibyo tuganiriye namushikiye aho imenga atari yiteze jewe rero namaze amezi 4 ndondera ko tutabonana ndamuhunga twasubiye kubonana ku munsi wa nyuma yagira kampanye yiwe hari ku wa gatanu itariki 30 ukwezi kwa gatanu 1993 dernier jour de campagne duhurira Ngozi yari yo kampanye ya nyuma hanyuma rero arampamagara turi babiri Professeur Paul Ngarambe uribuka ibyo twaganiriye araheze amezi 4 ndabyibuka nyene ngo bwabundi rero ngo sinzotogwa ngo nzoronka 48 kwijana ngo ujya wundi duhiganwa ngo azoronka 52 ego ibyo wundi munsi twoganira nkababwira ingene babiharura icanshimishije nuko yabonye yuko atazotogwa uko gutogwa rero kudatogwa gutogwa so kubera ngo bahutu n'abatutsi ni iki oya hariho umugambi abarundi bose bari bafise bagomba yuko ibintu bihinduka hakaza abandi bategetsi hakaza ivyumviro bishasha jewe rero ndashima yuko yabibonye mugabo nawe uti none byukuri ubu tubandanye nyene gutyo tugomba gukamisha niho rero notera kamu abategetsi ico kintu Perezida Pierre Buyoya yambwiye n'abandi bose no kibabwira ntukagombe gukamisha ibyo uri kurakora niko gateka kawe kuri twebwe twese abarundi ugiye nimba ufise ibintu ugira ibi iyo singorane na buhoro wewe nuko usize abarundi tuzosigara turakuvuga neza ntugombe kurondera ibi nabiriya nta buhoro gira kumbwa abarundi bugoma busagaraye gira kwiterambere ry'abarundi rigoma risagaraye gira yuko urwaruka ruronke ingene gwiteza imbere rufashijwe n'urundi rwaruka rw'ahandi gira ingene aha turi tuja handi mu yandi makungu mugabo tugaruke no mu yandi makungu baze duteze imbere ibintu byacu biri ngaha ari biri mu kirere ari biri mu bibereho yacu ari biri mu nda y'isi mu kuzimu ni byinshi cyane gose nihagira abantu bavyingungira ko ngo ni byabo ntabwo ari byabo ni vy'abarundi twese kugira ngo ivyo rero bijejwe abategetsi ivyo rero bijejwe bwabumwe bw'abarundi ivyo rero bijejwe yabigambwe myinshi irimwe abantu bafise ivyumviro bitandukanye ivyo rero nibyo biza bishigikira ingene umuntu rero atera imbere kuko hari abategetsi bari imbere babiraba neza hageze yuko ahava akagenda kandi n'umutima mwiza kubera kuko asize inyuma abandi bazogusubira igihugu kikama gitera imbere. Tubibutse ko turi mu kiganiro batega abiri wungure ubwenge aho turi kumwe na Professeur Paul Ngarambe twatuko tuyaga kuvyerekeye ubumwe bw'abarundi soko ry'amahoro n'iterambere. Professeur mwavuze yuko no kumenya ukuri kwa kahise kugira buno bumwe dufise tubuzigame nka Professeur uko kuri mbega suko severe yoba iri kwirakorerako Commission vérité et réconciliation. Burya rero hari ibintu mu gihugu bikomakomeye gose bikomeye nk'ico uvuze kiri muri ivyo. Jewe rero ngishigwaho ngo ndongora umugwi w'amatora 2020
na gatanu abari yarusha bari bafashe nogira nti bavuze ivyo vyiyumviro bari biteze yuko uwo mugwi severe haba amatora mu 2005 ico kibazo camaze kuva mu nzira twagiye gutangura ayo matora ico kibazo bataranagitangura nanje rero ibyo bintu birantera ingorane mugabo atari ingorane nyinshi cyane birenze urugero iso sico cobuza yuko amatora aba komisiyo verite reconciliation rero irahambaye gose kumenya kahise gusesangura kahise kacu bidatuma yuko abantu baca bacana canamwo ngo abaduciye mu ryahumye ngo ni zijya nyana ziyimbwa yae wagaye oya ngo abaduciye mu ryahumye ngo ni zijya nyana ziyimbwa z'abakoroni oya bavuze yuko bagiye kwiga ibintu kuva mu 1885 gihe habera inama i Berlin baca baragabangana ibice by'i Afrika ngo barabandanya baze bashike 2008 kuri jewe bo bandanya kandi ni 2015 ikajamwo kubera kuko hari ingorane zaje mugabo reka ngaruke inyuma gatoya kwiga ukuri so kugira ngo ucanishemwe abantu umenye ibyabaye ibyo ari byo so kugira ngo abanyepolitike bace babifatirako ngo urumva wehe ngo nibanaka oya twese turabarundi twese uri imbere yacu ni se barundi kera yari umwami yahuza bose niho bavuga ngo umwami nta bwoko agira umwami nta n'umuryango agira afise uwundi kubera ibyo bintu ajejwe urumva rero ibyo turiko turagira ni ibintu vyodufasha kugira ngo tumenye kahise atari uko twoca tubikorera ko kugira ngo ducana canemwo twaracana canyemwo bikwiye oya ibyo tubireke ahubwo bitubera icigwa kugira ngo mwene ivyo muri kazoza ntibizosubire kuko urabona hari ibintu byo dutandukanya byinshi hariho ivyo hariho ngo iyo dusengera hariho iby'amashengero ibintu hamwe ibintu ahubwo byo duhuje ugasanga hariho abogomba kubikorerako aho rero nakamo by'ukuri nteye abategetsi mugabo nteye kandi n'abashakashatsi hariho abashakashatsi bashakashaka mugabo na yuko bafise intumbero iri nahi tumbereye idatumbereye ukuri ugasanga n'ibintu byotuma abantu bacana canamwo nkagira nti uko kumenya ukuri suko umuntu umwe ukuri suko abantu babiri batatu ukuri nukwa twese abarundi abo bashakashatsi rero baronse ibyo bintu ni babishire hamwe babiganire babice hirya no hino turabe yuko hatari warenza karimbi turabe yuko ata muntu ariko aratukana kugira ngo mwene ivyo bintu bitubera icigwa kuri ico uvuze mereze kuri iki ibi byabaye hari aho usanga biteye ingorane umwana avuka kuri ntuzeye ngo bagirize ibi n'umwana wiyicaye n'umwuzukuru ivyo bintu muyimuhora kubera iki oya ntihabe uko kuza gutunga urutoki umuntu n'uwo rero ivyo bintu byashikiye nimba kiri muzima hagira bamwegera bamusigurire kuko ivyo byamushikiye hari nukubishira muri iyo context y'ico gihe muri ico gihe ivyo bintu vyashitse
ntidutangure rero gutukana dutukana ibintu bitaja ntibize aho kumenya ukuri aho kuri kugira ngo tugufatire ko ntibize bisubire kandi dutere imbere. Murakoze cyane. Uyu munsi turafise imbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe muri 2040 kandi gitunze muri 2060. Mbega ubwo bumwe bw'abarundi bwofasha gute kugira iyo mbono tuyishikeko canke bufise ikibanza kingana gute kuri iyo mbona kazoza? Jewe rero mu bintu nshima muri iki gihe ico vuze nico ngomba gufatirako ndudurire ko mbere kuba abategetsi bariyumviriye ingene twozoba muri kazoza kariko karaza, bihaye intumbero 2040, iyindi ntumbero 2060. Jewe rero ngaca ngira nti mbega abategetsi kumenga ni kure cyane, ubwo ntivyoshoboka ibyo tukaba twabishikiriye imbere yaho vuba, mbega habuze iki? Urumva rero ndinze mvuga gutyo nuko mba nashimye. Urumva kuri bo bagira bati aho muri 2040 by'ukuri tuzoba twahashitse, by'ukuri tuzoba twahashitse, ni byiza mugabo turashobora kuhashika imbere yaho. Uti rero none byoca bigenda gute? Ubumwe bw'abarundi bwofasha iki? Aho rero harahambaye cyane gose. Nuko kugira ngo umuntu agira ibyiyumviro yega bifise nuko abantu bose, abarundi bose tugira ico twihereza, abarundi bose tukagira ikiduteza imbere, abarundi bose, abana bose bo mu Burundi bose bakaja kuyishuri kugira ngo ibi turiko turavuga babimenye naho kuri jewe bifatira. Jewe nkagira nti jewe nkiri mutoya haradutse inzara bayise ruzagabura muri 54. Ico gihe rero mwebwe mwumva babivuga aho ruzagabura rero inzara yari yateye abantu barya rimwe mu minsi 3. Mugabo twebwe abana baducumbira yego agatsima k'ibigori tukagakoza amazi ashushe. Twebwe abana wamenga abakuze ntaco tukarya bari ngaho mu agatsima k'ibigori ko nta bindi byari bihari, tukagakoza amazi ashushe. Abavyeyi bacu bakiyima kugira ngo twebwe abana turonke dufungure, nitwigeze tumenya ibyabaye, nta n'utuboga twari tuhari, ntaki ibikoko ibitungwa byari byishwe birapfa. Nkabona rero ikitima ndabivuze ngira nti ubu rero abavyeyi bacu ni mwebwe abategetsi, mbega mwokwemera mukarara ubusa 3 kugira ngo twebwe bene gihugu abanyagihugu tubeho. Ico kintu kuri jewe kirahambaye, ndakivuga nti ubwo by'ukuri mwebwe bategetsi ntimwinotorera mukanotora bunini cyane gose, ugasanga wa mwene gihugu wa munyagihugu ntaronse na buhoro buhoro, ibyo bikaba atanzara yateye. Mbega inzara niyatera hoho bizogenda gute? Urumva ico kibazo kirahambaye. Wewe uri umutegetsi ntuhari ngo winotorere, uhari ngo utume abujejwe babaho neza kugira ngo bashikire ca kiringo co 2040 igihugu nyene cifashe.
2060 igihugu giteye imbere. Turiko turaraba rero ubumwe ingene bwifashe, turiko turaba ingene abanyepolitike bariko barabijamwo. Sinoca mvuga ngo bizoca bishoboka, bohava bishima. Noya singomba yuko bishima. Uri umwami uri ngaho n'abandi bashinga ntaye bagufashe, reka tubite gutyo. Oya ni wame ugira uti hari ivyo tutarashikako nibi tubishikeko. Raba urwaruka ubwo by'ukuri woja ngaho ukavuga urwaruka ngo ijana kwijana by'ukuri baraheze. Oya hari bitarashikwako. Ubwo rwaruka mvuga rero n'urwaruka rw'ubu, n'urwaruka rwahirye yejo, n'urwaruka 30. Urwaruka rurahama. Abo bose rero bagume bateye imbere. Ubwo no simbiza nkavuga nti aba bamenyesha makuru batumye ikiganiro nk'iki kiba, ubwo by'ukuri bakora mu mwidegemvyo. Ubwo by'ukuri barumva yuko bahimbawe kumenyesha abandi biruko biraba mugabo batarenza amategeko. Nkagira nti ubwo abigisha baduha ubumenyi, abigisha batuma duteye imbere kuva hariya muri za maternelle, kuva hariya ekofo igitangura. Ubwo by'ukuri abo bigisha bakora umutima uri munda, abo bigisha bakora ubwenge mu mutwe bukora neza. Aho twobiraba. Ubwo uriya muntu mu ndimo yiwe atuma ibijumbu biboneka mu gisagara, atuma akumbati kaboneka mu gisagara, atuma akaraye kaboneka kugira ngo abantu bafungure nawe aronke icashira mu mufuko. Ubwo by'ukuri abo barimyi hari abandi babita birimizi. None ubwo abo barimyi by'ukuri bakora bumva yuko bariko baraterera kugira ngo uwo mugambi tuwushikeko. Aborozi b'ibitungwa abo rero mvuze aborozi, mvuze abarimyi n'abirimizi, kuko imenga muri kahise byari bikorwa by'abantu batagiye mu mashuri. Ubu ivyo bikorwa biza gukorwa n'abantu bagiye mu mashuri babinonosoye neza. Abo rero barakenewe yuko baronswa uburyo, baronswa ibyiyumviro, baronswa nyene ibintu bituma vy'ukuri dutera imbere. Ibyo gutera imbere rero murumva subumwe ufatiye mu majambo, subumwe bubaye rwarugoto ngo reka ndabuvuge ngo nabo baje nago jewe mbandanye nisoromera ibintu ntarimye. Murumva yuko ibintu ni byinshi. Harakenewe rero umugwi w'abantu b'abacabwenge bakwiye gukwiragira igihugu bati mbega ibyo twobishikira gute, twobishikira ryari abarundi bose tukajamwo ibyo vyumviro byose. Aho navuze abo sinavuze bari hanze, abarundi bari hanze nabo nyene bajemwo, dufadikanye ico gikorwa ashoboye kuba bashobora gushika. Twese dufadikanye muzosanga rero bwa bumwe by'ukuri bubaye ubumwe atari urugoto, bubaye ubumwe ari ngirakamaro kuko bufatiye ku iterambere rirama kandi riboneka, bufatiye kugwaruka rubona yuko rufashwe mu mugongo n'abarukurira. Abo bose twagiye turavuga. Urumva rero si ugupfa kubuhimbaza rimwe mu mwaka. Oya, ubumwe n'ubwa misi yose, kuko ubu buzima tubufise iminsi yose. Iyo Mana ikiduhaye kuba kuri iyi si kandi niteka Imana yaduteye. Ego murakoze cyane. Mu gusozera kino kiyago, urwaruka rwo Burundi bw'ejo mwurubwira iki mufatiye ku kamaro ubumwe bw'abarundi bufitiye abarundi? Jewe rero icambere novuga nti mwagwaruka muri ko murakurikira iki kiganiro, ni mugikurikire, musubire mugikurikire,
hanyuma mubazanye hagati yanyu ico mwebwe nyene mwoterera mutarindiriye ico mwebwe muzoronka mugabo nico muzoronka kirakenewe jewe ngira ndakivuge mwagwaruka hagati yanyu vy'ukuri nimufatane mu nda vy'ukuri mubonye kahise aho kaducanye mugire muti plus jamais ça ibyo bibi byabaye bibi byakahise nyene twofatirako kugira ngo ntibe bigisubirira ariko nitubijemwo maze mwagwarukamwe mufatire mbere no kubindi bihugu kuko muriga ibintu byinshi muri kahise k'ibihugu ibyo bihugu ntorinda kuvuga amazina byaciye mu ngorane nk'izi turimwo namwe ibyo bintu bigira ico bibaterereye ariko tugaruke mu Burundi mwagwarukamwe muracari ku mashuri ayo mashuri ni muyafate gose muyafate nka nkama ubwo bumenyi mu burondere kandi mu buronke aho ngaca mvuga rero n'abigisha banyu abigisha twese turabakeneye abo bigisha nabo babitangire kugira ngo ubwo bumenyi mu buronke iyo ndero nziza muyironke si ubumenyi gusa ubumenyi butari mw'indero ntaco buba bumaze hanyuma mubandanye aho uwo mwigisha yagushikanye nawe mbere uharengere jewe nobwira abariko barakora iki kiganiro nti mu bariko bararemesha ikiganiro hariho wabaye umunyeshuri wanje muri kahise aha muri kaminuza kuri jewe ni iteka ridasanzwe kuba ndi kumwe n'uwo mumenyesha makuru n'aba bandi bose bamwe banyesha makuru bari mu buhinga bw'ivyuma batuma ikiganiro kibashikira bose mbona yuko ari urwaruka nta numwe muri bo afite imyaka 80 canke 90 bose no rwaruka ngo hagati y'imyaka 30 nta n'urenza 40 murumva rero ibyo bintu birahambaye kugira ngo urugwaruka uri ugwaruka mugabeje aho bukeye nawe buhoro buhoro bazokwita se w'abana bazokwita sogokuru w'abana biza buhoro buhoro maze rero aho uzoshikira muri iyo myaka bazogutazira gutyo n'icubahiro cyinshi ubugira uti ehe ico nashoboye guterera kugira ngo ubwo bumwe buvyare umusaruro nyawo ico naterereye kugira ngo iyi migambwe myinshi turimwo izane ivyumviro vyiza vyinshi kuko iterambere ritangura kuva mu vyiyumviro vyinshi vyiza bitandukanye abantu bafatira ko bagashira mu ngiro muti aha abataho begamiye mu bintu vya politike les ONG ati ico twaterereye ngiki muri iyo migwi itinjira mu vya politike ati ivyo twaterereye aho dusengera aho dushengera aho tugira ibikorwa byo kwitura Imana ibyo byose birajanye nta terambere ryo haba tudafatiye kubidufatiye ku mutima kandi bituma turabo turi ngahereza ngaha kuri ico kibazo nti ubumwe ego ni vyiza ariko ntitururirimbe gusa kuririmba ni vyiza uririmba kukugwemera ariko tururirimbe turushira mu ngiro dushira mu ngiro ivyo bikogwa dushira mu ngiro hose haba ubwo bumwe hagize akantu kaduka abantu ntibumvikane maze tukagavugana neza bumwe tuca hirya no hino kugira ngo uyu n'uyu nurya aho batase bagaruke
basubize hamwe bwa bumwe busubire burame nk'uko bwatosekaye 93 bugasubira bukagaruka nk'uko kumbure bwatosekaye ejo bundi 2015 hanyuma abantu bagasubira hamwe no muri kazoza burashobora gusubira bugatosekara ariko ntituvyipfuze twebwe tugira ibishoboka byose kugira ngo ubwo bumwe bugume ari ubumwe nyabwo twese dushimikirako mu byo dukora byose. Kadushimire umutumire wacu Paul Ngarambe yitavye utumire kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Reka rero jewe nanje ndabashimira kuri iki kiganiro mwaringanije nkabashime no ku bindi biganiro byinshi mwamwe mwaringanije ngasaba aba babibwirane kugira ngo bose baze bararaba yimbonesha kure yanyu ariyo yacu twese kugira ngo vyukuri iduteze imbere kandi iraduteza imbere murinze mwigora mukategura iki kiganiro oya nuko mubona yuko bikenewe hanyuma mubishishe kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi n'abari hanze hariya hakurya za Australia za Canada za Buraya handi muri za Afrika y'Epfo n'ahandi bose ikiganiro bagikurikire ikiganiro bagire mbere n'ico bagiterera namwe mufatire kuri ivyo muringanize ibindi biganiro wenda bakengurukiye gose. Ego shimire namwe mwese muriko muradukurikirana ikiganiro batega birungura ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.